Amasi ndimwa akeneye gukosorwa hakoreshejwe ishwagara yo mu ndimo. Ivyo nivyavuye mu bushakashatsi bwakozwe n'ikigo mpuzamakungu kiraba ivy'akanovera k'isi IFDC kukungene isi yokosorwa ubukarihe nk'uko bishikirizwa na Oscar Nduwimana ajejwe umugambi wo gukosora ubukarihe bw'isi mu kigo IFDC. Twatunganije kino gikorwa kugira ngo abahinga bakoreye ku bushakashatsi kugene isi yokosorwa ubukarihe kugira ngo batwereke aho bagejeje isemo bagezeho, twumve ibyo twohinyanyura, twumve aho tugeze muri ivyo bikorwa. Hanini kubera yuko IFDC ni ikigo mpuzamakungu kiraba ivy'akanovera k'isi, duhereye ku vyigwa amakarata yatweretse y'umururazi w'isi n'ibindi vyigwa vyahabaye, twarabonye neza yuko hari igihaze yuko amasi ndimwa akeneye gukosorwa hakoresheje ishwagara yo mu ndimo. Nico gituma rero harabaye ibikorwa vyinshi kugira ngo tumenye urugero rw'ishwagara yokoresha, kugira tumenye mu gihe iyo murimyi yashizemo ishwagara tumenye gene agakoresha n'ifumbire y'ikirundi, tumenye gene bigiye mw'isi umuntu yobicanga kugira ngo ashobore kwimbura neza. Nayo Severa Nijimbere umushakashatsi mu vyerekeye ikoreshwa ry'isi ndimwa, ibice binini vy'isi ndimwa yo mu Burundi irimwo ubukarihe bwinshi. Ibice birenga 73% byo mu Burundi bigizwe n'isi irimwo ubukarihe bwinshi. Ubukarihe aribo bandi babwita umururazi, mu gifaransa bayita acidité. Ibice bishika 73%. Ibindi bice navyo hasigara mu bice vyo mu migwa. Muri ivyo bice amasi abangamirwa n'inkukura hamwe n'ihomagurika, arivyo bita amagrissement d'hôtel. Tukaba dufise kandi n'ayandi masi yaha muri za Gihanga na hehe, cane cane Gihanga na Gatumba. Ayo masi abangamiwe n'umuroba. Umuroba ni bamwe bita ivyunyunyu vyinshi. Aho rero nagiye ku bintu bibangamiye amasi yo mu Burundi. Mugabo ntimwibagire neza kumenya yuko naho abangamirwa n'ivyo no kwitya n'izo ngwara, amasi yo mu Burundi asanzwe ari amasi ameze neza cyane, afise structure nziza, ni ku gifaransa bita structure. Ni ukuvuga arakomeye kandi ntapfa gutsindagirika uko ariko kose nk'uko ayandi masi y'ahandi ameze. Severa Nijimbere abandanya atera kamo ikigo IFDC kubandanya kwigisha ibijanye n'ikoreshwa ry'ishwagara. IFDC ni ikigo cafashije ibitari bike, nico canafashije muri kino cigwa turamutse tutanga ivyavuyemwo. Ndanya idufasha kugira ngo dutebe tumenye vyinshi tutaratahura neza kuvyerekeye gushiramwo ishwagara mu masi yacu. Nk'akarorero, kumenya neza washizemwo ishwagara ingana uku uzosubira kuyishiramwo ryari. Baravuga yuko ari kurindira imyaka 2, mugabo twokora ivyigwa bimwe bivyerekana neza ku masi yacu, uravye urugero rw'ubukarihe iminsi yohaca kugira ngo usubire ushiremwo ishwagara. Mwomenya ko ikoreshwa ry'ishwagara ukongeramwo amase bituma isi imererwa neza kandi bigatuma n'umwimbu wiyongera.